Ikirundi c'abarundi. Ndanezerwa no kuba nitwa Umurundi, ndanezerwa Uburundi igihugu canje. Tuyagire sogoko. Patrice Ntafatiro. Jewe Ntafatiro Patrice mu mana canke umusongore ndi niteka ntangireje kugusaba nguze twizerane twizanye ikirundi c'abarundi na cane cane kuri uno musi mpuzamakungu wahariwe banyina b'abana mu 2023 aho ndagushikiriza igisomwa kiryohoye arico citwa icese kikitwa umukenyezi yapfukamye naho ryoba rimwe akaba inarugo akaba nyina w'abana akaba n'Imana ya kabiri. Ivyo ndabikubwira kubera Imana rugira vyose yarandavye irampa ubumenyi irabuntiza kugira ngo ndabikubwire kuko ahandi hoho iyo Imana iza kuraba ubutore n'ubwizi karaba iki niki ntiyari kubiha jewe Ntafatiro ntatakara atabitarara mu nzira ni washaka ntiza amayagwa y'ikirundi ntanonosoye ivyigwa vyo muri Afrika mugabo nkanonosora igifaransa yamara akaba ari jewe ndiko ndavuga ikirundi c'abarundi ndakubwira yuko umukenyezi yapfukamye naho ryoba rimwe ni nyina w'abana kandi ni Imana ya kabiri. Si jewe ndakavuze n'abandi barakavuga hariho n'uwavuze ko Imana ibwiriza kuba ari ingore. Ino ndwi ni ikiganiro ca 60 c'amayagwa, ni ikiganiro c'icenda c'ivyese, ni ikiganiro ca gatatu c'umunsi mpuzamakungu w'abanyina b'abana. Iki cese gikurikiye icese citwa umugabo nyamugabo co kuwa 19 ruheshi mu 2022 aho hari umunsi mukuru mpuzamakungu w'abase b'abana. Ikiganiro naco gikurikiye ikiganiro ca nyina w'abana aho nataka mawe aho navuga ivyiza vya mawe mu 2021. Ikiganiro ca 59 c'amayagwa naco cari ikiganiro ca gatandatu c'indimburo y'ururirimbo ndi Umurundi ya D1 ni ya ndirimbo wumvise nza ndavuza iyo ndiko ndatangura. Nkundira ndanje w'ikirundi c'abarundi ari ingonde y'inkingi munani zibanda ku kahise ku mayagwa ku migenzo ku ndimburo ku ndonda ntara ku nyandiko ku bumenyi bundi no gukundisha Uburundi. Ugusaba no gutera ikiganiro bicishwa kugitega arico kibambo ariyo telefone ubusa rimwe amajana 613 amajana 981 2237 cyanye kwikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre cyanye kwikete muravyo icabarundi akabehe gmail akaburungu.com itongo ry'urumi rw'ikirundi ikivi c'amayagwa y'ikirundi intambuko ya gatatu ivyese isuka ya mbere imisi mikuru kibiriraho isemo ya kabiri umunsi mukuru mpuzamakungu w'abanyina b'abana ikigira ca mbere umunsi mukuru mpuzamakungu wo mu 2023 kuri ano mango y'uno munsi uri hejuru akaba n'ikiringo c'umubagwa ari wo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe banyina b'abana ko atawishira haba habona numva no kwiha ikaze n'iteka ryo kugwipfuriza abapfasoni bose bibarutse bagapfukama naho ryoba rimwe rizima kuko abarundi barayamaze bati havyara Imana bongera bati gisharara cane si kuvyara abahungu ube waribarutse umuhungu cabura ukibaruka umukobwa nta na kimwe bivuze n'ivyiza bisa kuko iciza nuko wewe mupfasoni wapfukamye ukibaruka ukanakira agafuni ko mu gitondo ukanazira kwibaruka minyurano yanyuranye na nyina mwibaruka. Umwana n'umwana ico gituma mu bihoza abarundi bavyina bavuga bati Imana yakumpaye ico maje tugahura buhure noyicanirikota nkayiraza kumwe engo noyisasira ruvuzo nkayorosa birenzi noyisiga noyisigisenga ngapfukama nkayisenga nturampe nka nibibondo ibisigaye wuhire nturangira munyinya w'ingara wugamika abavyeyi. Tuyagire sogoko. Naho uwo muvyeyi ayisaba abandi bana ashima kuri uwo yamuhaye. Ivyo bikavuga ko naho hari abarundi bavuga mbere bakaririmba ko umukobwa ata mwana ngo nakarago kabaraye baba bihenda kuko iyo abagore bajorewe bavuga mugenzi wabo yagowe akagumirwa bavuga bati
niba buvuga naka aracari intembagare kurya nyene uzi ntosho nta n'iyikoroka arabona. Bigasigura ko iyo bavuga iyikoroka baba bavuga hanini amaraso akiri kararemerana ngo havemwo umwana. Iyo nda bavuga ko yopfuma ikoroka uwo mukenyezi akibonera ko atari ngumba, ntibaba bazi ko yovuyemo umuhungu canke umukobwa. Bavuga inda y'umwana, baba bavuga kuvyara, baba bavuga kwibaruka, baba bavuga gupfukama. Naho uno mwaka 2023 mvuga ko nshimiye ngakomera amashi umupfasoni wese yibarutse, naho ryoba ari rimwe rizima, naho yoba yibarutse umukobwa. Ubona ko abibaruka abahungu bibazwa bakabonwa ko aribo bakomeye kuruta bapfukamiye abakobwa. Baba biyibagiza ko umwana ari umwana, umuhungu akubana igikoko ukahakurwa n'umukobwa yagiye kwabigwa kure. Umwana n'umwana. Uwo mupfasoni yibarutse akitwa nyina w'umwana canke nyina w'abana, ariwe nyina w'abantu. Niwe ngira nshimire nivuye inyuma nkagerageza kwihata ngo ndonka amajambo nyayo, kuko nta majambo ariho yo gushimira umugore afata utuntu tumeze nk'uduseru hakavamo umugabo w'ijambo avuga abandi bagabo bakaruca mu kanwa bakumviriza. Umukenyezi afata utuntu tumeze nk'agahehera k'amate akadukuramo umukobwa amazi yatekeye arongorwa amazi uko areha kose n'uko angana kose, agaca bugufa akaca make agahanurira igororotse umwami w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ntarinda kwabira umukobwa ngo ni muremure canke ni mugufi. Umukuru w'igihugu yabira umurundi kazi akaca umutambukanye w'umukuru w'igihugu akacaba umwamikazi. Nonaho wibaza ko nihenze ubikura kuki kandi aho hose ubona abarundi kazi wogira ntibafise ijambo mu bantu aribo barifise na gusiba. Bararifise barakarigira kuko nta mugabo yubatse nabi yateye imbere kiretse kuyovya abantu no kubahonyura ku gakano. Nta mutambukanye w'umukuru w'igihugu ayoberwa amaganya y'umugabo wiwe, kuko izo ntore zose ubona zikitakita n'imiheto haragera igihe zigataha zikaja kuraba abapfasoni bazo. Batashe bose canke niyo batotaha bari hanze barikanuye umukuru w'igihugu abari kumwe n'umugore wiwe ariwe mutambukanye akamuganyira, uruwundi akamubwira ingene ingoma ibogogwa canke ingene igihugu gihugurwa, kuko nyakuntunga babirabira kure akabona kuronka ijambo rirasha mubwira nka kurya k'umurorerezi yama abona ingene umukinyi naka yari kwinjiza kandi utagira ngo uwo hamujana yokwatsa. Nuko nico gituma barutunga boro ari babandi baca imanza baraza urubanza kwari kugira ngo batahe muhira bayagira abapfasoni bababwira ingene urubanza rwagenze n'ingene baruraje. Abapfasoni bakabahanura bakababwira ingene bazokwigenza. Umugabo bukeye agafata ijambo agakubita intahe hasi, intahe ikagira nyene icaha nyene ukura akagutahana. Kwaruko naho usanga abakenyezi ari abantu bakomeye, bari abantu bakomeye kuburyo umuntu akengera umukenyezi wiwe uno musi ntabakwiye kuba umugabo, ntabakwiye kuba umuntu mu bantu. Naho ata muntu afise umugore giteye ivu yoba yarubashwe, naho yoba yaratiwe yataye abantu mu kaga. Naho indongozi ifise umugore yagoramye aca aryogererezayo kamufatisha ingingo zitabereye, kuko haca hakora ingingo y'umugore, kuko umugabo aba mu rundi yarengewe kandi akaba muganyira kuko amwizeye kurusha abandi bantu bose. Umugabo afise umugore atariwe arahuvya abandi. Naho abarundi twivugira duti nta mugabo yatiwiwe hama uruhagarara, bikavuga ko ipete n'icitegerezo c'umugabo agihabwa n'umugore, kuko umugabo afise umugore giteye ivu arisha iva barongoye kandi akazoruhira nawe kurishwa ivu, umugore yirabira kandi atari bumuvugire muri ico gihano kibabaje. Umugore araguhanura wamara kurugwamwo hanyuma akitwengera. Naho umugore ndamushimagiza ndamutazira amazina meza, kuko urugo rutagira umugore ruhugwa n'ugwaruka abakuru n'abato. Ndeka nigarure ndeke kuja kure ngaruke kuri wa mugore yibaruka naho ryoba rimwe mugabo akaba yitwa mama, mawe, ba mama canke ba mawe, nyoko, ba nyoko, mama wacu, ba mama wacu, nyina na ba nyina bagaca baba nyina w'abana aribo ba nyina w'abana na ba nyina w'abantu bose. Wewe mupfasoni wibarutse nabivuze n'ubu ndavyuhiriye nta majambo mfise yo kuguhaya. Abarundi nibo bahinga nzi kwisi bivugiye ko umuvyeyi yari Imana ya kabiri. Kuba Imana ya kabiri nuko ubusanzwe uri Imana,
kandi ko Imana ari Imana idahinduka, nuko umuvyeyi aba asangiye ubumana n'iyo Mana ya mbere. Naho umuvyeyi bishitse akakuvuma, Imana ibikuvumye, akuvumira ukuri canke akuvumira ineza, abwiriza gusubira kukuvumura, atakuvumuye uwo muvumo kugumako. Nuko nyene mupfasoni uri Imana, kuko uretse ko Imana igucako kugira mureme umwana munda, nta urusha umuvyeyi gukunda umwana. Naho abarundi duca umugani duti ukunda umwana gusumba nyina ukaba ugomba kumurya. Abagabo naho bogira gute baguma bakunda abana inyuma ya ba nyina babo, kuko umwana ari igice ca nyina wiwe, uwo nyina akamukunda kurusha iyo yibutse icigise kivuga. Kuva navuka nta mugabo numwe arumva icigise kivuga, kuko abagabo nabo barafise ibindi abagore batazi. Mugabo kwibanga ryo gukunda abana, nta mugabo azokunda umwana gusumba nyina yamuteye igise. Umuririmbyi yavuze ko Imana yoba ari ingore, sinomuhaririza ndabiye kubiba kwisi ku bapfasoni bavyaye bagaheka. Mvuga ngo bavyaye bagaheka, simvuze ngo bibarutse bagaheka, ko mu Burundi tuvuga tuti abavyeyi bavyaye bagaheka, hagaheka umugore. Ico gihe ukaca wumva rero yuko umuntu avuze ko umugore yavyaye ntaba yihenze. Mugabo mu kirundi ciza c'abarundi jewe nta fatiro natakarataha nigisha, mvuga ko umugore yibaruka. Naravuze ko mu rugo umugore aruta umugabo muri vyose, aramusumba mu vyiza kanamusumba no mu bibi. Umugore abaye mwiza n'Imana, abaye mubi naho ni shitani y'amababa. Sinashaka kuvuga ibitari vyiza, kuko ndi ku munsi mukuru mpuzamakungu w'abanyina b'abana. Sivyo nazindukiye, nuko uvuze idandi n'ukumoso ubuvuze ukuryo, uvuze iburyo uba kandi uvuze ibubamfu, uvuze umugabo uba kandi wavuze umugore, uvuze Imana uba wavuze na shetani, kuko ibintu vyose kw'isi mbona bigenda ari nkoko z'umwana na nyina. Ibintu bigenda ari biseke, hakaba nyina n'umwana. Umugore yavyaye n'umuntu wo gusonera no kuyaga, kuko kurya Imana ivura imibiri n'imitima, niko n'umugore yapfukamya apfumura agakiza bamwituye kandi babishaka batanabishaka. Umugore yavyaye naho ryoba rimwe rizima, kabinasenge w'umusengezana yakorokewe, uwo nawe akaba ari wa musore canke umugabo adashobora kurangura amabanga yabubatse. Aramukiza vyiza vyo gushimwa, gakira akaba umugabo mu rugo. Umukenyezi yarara aracura intimba, akavyina agatamba agatari kagashimira Imana yamukirije umugabo. Uba ari umugabo mu rugo atakira igipfu capfundikira ikindi. Uwo mukenyezi avyinira vyibushe aninahaza Imana, ntamenya ko iyo Mana yakijije uwo mugabo wiwe ari umukenyezi nkawe. Umugore yavyaye agaheka, naho ryoba rimwe rizima, arakiza umuhungu wiwe ari we bura bwiwe bwakorokewe. Aho hoho uwo muvyeyi yibarutse ari we Mana ikiza, ntarindira ko umukazana azoza akarara aracura intimba, urugo rukambara ibara. Uwo muvyeyi amugenzura igitondo n'umugoroba kuva kiri muto, maze mu gitondo abonye atagakacira inyana zidaca ibiziriko, akamuvura umwana akiri kitazi, agakura atazi cabaye, kanatsinda iciza sukumenya icamubayeko. Iciza nuko abakomeye nta biciro ry'umugani mu kibano, yarengana bakamujyanira kw'inzara agaherera mu ngohe z'abakeba. Nta kibabaza kigahamba mu cobo nko kuvyara umwana ntamere nk'abandi, kandi atace wakoze ngo atandukane n'abandi. Birahamba mu cobo. Abavyaye n'abibarutse ivyo murabizi. Umugore yavyaye agaheka, naho ryoba rimwe rizima, arakiza ingwara zisanzwe n'izidasanzwe, naho ataka ari ku muntu kaba gato. Umuntu wari we wese, umusaza na musazanje w'umwana, umugore n'umusore mukugwanje, umukurambere n'inkumi mushikanje, amata y'umunyare yanyarikiye mu maso, nta kindi yakenera atari amata y'umuvyeyi, ariyo maberebere y'umuvyeyi yonsa amaze kumwe. Umunyare wanyarikira mu maso, akaba ari kanyarikiriza amaberebere ariyo mata mu maso yose, agacabona nk'umwana kivuka. Ewe jewe, abagore Imana yarabahezagiye, nibo Mana ya kabiri. Umugore yavyaye agaheka, naho ryoba rimwe rizima, arakiza umwana wiwe mu gutsirika amenyo ya ruguru, iyo ari yatanguriye ko kumera. Ayo menyo araruhira kumera, mugabo ntatanga yo hepfo, kuko duca umugani mu kirundi duta agatsirikwa ntigaherane n'amenyo ya ruguru.
ibyo umuvyeyi yifashisha sinobivugira ku mugaragaro kuko duca umugani mu kirundi duti nta uvuga ivyo nyabumbi vungura na cane cane ko atawansavye kugasabiga ugashaka arazi ingene njikirwa arazi igitega canje arazi ikibambo canje arazi telefone yanje yamara ivyo byose bikaba kuko umuvuza ariwe mupfumu akaba nyina w'umwana yapfukamye akibaruka umwana akiri inkumi ivyo ntavyo yoshobora kuko haba hari ibanga atarajikako ryo kuba nyina w'abana ntabazi ikigise kivuga umugore yavyaye agaheka naho ryoba rimwe rizima ivyakiza sivyo gusa nciye ku mayange kuko uwo bivuga byose yomara imyaka abakenyezi bamaze bibaruka navyo bikaba ata muntu n'umwe yobishobora kuko ata mukenyezi n'umwe arabaho kuva kuri Eva gushika uno munsi uwo bivuga yoba umuvyeyi nyene kuko avyiyumvamwo kuko Imana yimushizemwo narijya ari Imana sangiye ubumana niyo Mana rurema ariyo rugira inka n'ibibondo yambaza agashaka ko yomwiyereka akayisasira izo yambaye akayishimira kubona yaramukuye mu bufyisi bw'abagore batavyara ikamugira umuntu akaja mu bavyeyi bavyaye bagaheka bakibaruka uko naguye mvuga niko mvyutse mvuga uno munsi nakuwe hasi no kuvuga ivyiza vy'umukenyezi yibarutse naho ryoba rimwe risa kuko wihojeje ko ari Imana ya kabiri n'umupfumu apfukama akavura ingwara nta ntigiri izigoye n'izoroshe zoharugwa n'Imana yonyene izi vyose ndaciye ku mayange kuko nayaze ko wovuga ivyiza vy'umukenyezi nyina w'abana yomara imyaka nk'iy'uwitwa Eva maze nanje ko ntari umuyahudi sinira kuvuga Eva ko ndi umurundi reka mvuga ivy'abarundi nkavuga nti nomara imyaka nk'iyo Burundi bumaze ubwo buvyara canke bukibaruka abapfasoni bibaruka abarundi n'abarundi kazi beza cane mbaye nk'intwaza ngabo c'Imana Clement yambwira twigana ko abarundi basaze mu kuvyara abarondo b'imikondo myiza y'intibire ikaba ari iyo mikondo y'intibire ihaywa namukunda abantu Tereza wo muri Australia nawe nyene n'umuvyeyi ndamukengurukiye yaravyaye araheka ndakengurukiye n'abavyeyi bose bavyaye iyo bava bakagera mpereye kuri mawe yanyibarutse nkaca nshika ku muvyeyi w'abana banje ari we mugore wanje nawe nyene yaravyaye araheka aribaruka ndaramukije umurundi kazi wese yibarutse naho ryoba rimwe rizima acaja mu bavyeyi naho yoba yavyaye rimwe uwo mukenyezi arakonkwa n'ibikura vyari imbuto zose maze azobuhereze ku mukobwa nawe azomuvyara akamubungabunga mu busaza kanatsindira ukwavu rurakura rukonka umwana umugabo mumwera ubwanwa nawe akazobukumwera uwo yari karayaga ivyo mvuze n'uwitwa Ntafatiro Patrice ntataka arataha bitarara mu nzira ni jewe Ntafatiro taradatuba ridomeka yandi matara ni jewe Ntafatiro muco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima ni jewe Ntafatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutengatira iteka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi ubusa butaraza ni jewe Imana yatije ubumenyi ngo jewe niteho abarundi n'abarundi kazi ndabavuga uko ndabazi na cane mvuge ko umukenyezi ari jisho rimwe rihuma ntirihumuke akaba Imana ya kabiri fata utuntu tumeze nk'uduseri gafata nk'utuntu tumeze nk'amate hakavamo umugabo w'ijambo avuga abandi bagabo bakumviriza hakavamo umukobwa yubakana n'umukuru w'igihugu akubakana n'umwami akamuhanura kuko burya igihugu ntigitwarwa n'umwami gusa kiba gitwarwa n'umwami kazi burya igihugu ntigitwarwa n'umukuru w'igihugu gusa kubya kiratwarwa n'uwo basangira uburi n'uwo basangira ikigwa kuko uwo mwami kazi nawe aramuhanura akamubwira ibyiza byo gukorwa kugira ngo igihugu gihugurwe gitere kije imbere urakarambura akagwira agahora ku ngoma cari ikiganiro ikirundi c'abarundi mu gitegurirwa na Patrice Ntafatiro.